Ibiyarura mutwe yokoro. Yes, ikindi kimwe mu biyarura mutwe biriko birashobora kukonona abene gihugu cyane cyane ugwaruka bwo mwibarabara ndetse n'abandi bantu babinywa binyegeje. Nikoro bayita ngo damutima ishobora kutugena kaganja muragafata. Nakaganja turagafata n'agafege. N'agafege. Nigiki mubwiye abantu bari mu mashengero buzuye amashengero n'amadini kuri nombonesha kure badashobora kwibuka abana bo mwibarabara. Cyo twababwira niko bodufasha tukava muri bino bintu. Nicyo twababwira nyene. Bakunzi ba KMTV aho mudukurikirana muri mu gisagara ca Bujumbura aho twahuye n'abana bari bafise inkoko bakaba batubwiye yuko zino nkoko arizo baza kugira barbecue bashobore gufungura saa sita tukaba twatinye kuba amafaranga kubera kenshi twasanze bafise ikintu bita ikibamutima amako murafata cyari kibafashika Nacho kidufasha gusa kuryama imibuni tuje bayitwa koro. Ego none rya koro mwako murajya twatinye ko tubaha amafaranga nimwave mugenda kugura ikoro twache tubasaba yuko dushobora kuza twebwe nka KMTV kwira dushobora kuza tubone ko muguze uburobe amafaranga nimugende kuyagura ajya makoro. Yego vraiment uburobe twabashitsemo ngubu akaba mutima no ashobora kugashira ko no biraza gukunda kufungura akaba mutima ngaka. Yes, bakunzi ba KMTV iki nico kinyobwa abana bo mwibarabara bihereza muri no misi watubwiye ko citwa gute wewe? Damutima koro damutima ino nkoko none mukanya mwatubwiye ko muza kuduha ko natubwiye nk'abamenyesha makuru gadushore gusangira cyangwe muraza kuducura kwera tubona mu bazo bamwariye damutima oya ntubacura tubasangira neza uyu numwe mubana mwibarabara ikora rya damutima kini kinyobwa gituma baja mu iswingi hari watubwiye ko ashobora kuja muri Amerika yanyoye kino kintu. Yes, ariko arabasinzira hano ndibaza ko yashoye gufata damutima watubwiye yuko umuntu aguha amafaranga kugira ushobora kunywa ikinyobwa ushaka wonye inzoga yitwa gute? Cheno Ozagara. Ibiyarura mutwe yokoro. Yes, ikindi kimwe mu biyarura mutwe biriko birashobora kukonona abene gihugu cyane cyane ugwaruka bwo mwibarabara ndetse n'abandi bantu babinywa binyegeje. Nikoro bayita ngo damutima ishobora gutuma baja mu Bushinwa n'amaguru bakaja muri Amerika bakanyoye ariko twashimye no munsi ku munsi wa Mungu aho twaciye bariko barakora zino nkoko aho baduhaye na kari biko tuza gusangira nabo twatinye kuba amafaranga kugira ni bashobore kugenda kugura atugena kaganja muragafata. Nakaganja turagafata n'agafege. Fege ngecha bituma mwigira muri Amerika wowe urumva wagakuse neza urinjire swingi ukamengo nyene uri muri Amerika ukumva ibintu bimwe bitabaho. Yes, reka tubashimire cyane kubona abana twemereye gushora kuza gutora buno burobe ko hari abandi babwiye ugende kubagurira ivyo kurya batemera ko bafata ibiyarura mutwe bitandukanye twashimye ko dushika mu isoko aho hari uburobe baza gukoza zino nkoko naho baduhaye karibu turaza gushora kugusangira nabo. Cameraman shooting uburobe babutore ama dushobore kubona ko baza nibaze ko mutaca mu bugarukanaga oya vraiment turaburya kandi bise n'inyama mufise n'inyama. Yes aka kadamutima murakabona ni kinyoma gishasha sinzi niba arakanyobwa gakaze cyane none murashobora kukama ko nanje ugira nje muri iryo juru muramujamo oya we nivyo kunda kuko kanyweye ucubona isiri kirazunguruka yose biparangana. Yego vraiment kandi naje shaka kuja muri Amerika oya nivyo Amerika tuse turakunda utabimenyereye vyo kuki none yo mushitse muri Amerika muramubona abazungu neza nje sinashika muri Amerika na bagenzi banje gusa bamaze gushika muri Amerika uzo basabe none baguhe visa nayo gushika muri Amerika. Yego vraiment yes bakunze ba KMTV uri bwa burobe tuza gukoza aka kadamutima mubona hano ubwo musi nibwo bunini mwa mufise jimere amaso kweli ubu ni bumwe mu burobe tugira tugende gukoza akadamutima hamwe n'ino nkoko aho tubiza gushika tukaza kuba turi mu gipedra nyene none muraza kutugurira n'ibitunguru nk'abamenyesha makuru kugira dushoze kano kadamutima. Rega namwe twari bwaronke reka kandi mwari mu abanyamuji gisagara mwari mu gifise nukuri kuri namwe twari bwaronke. Nigiki mubwiye abantu bari mu mashengero buzuye amashengero n'amadini kuri nombonesha kure badashobora kwibuka abana bo mwibarabara. Cyo twababwira niko bodufasha tukava muri bino bintu nicyo twababwira nyene. Ico mubabwira bareke gusesinja mu mayarara kuko namwe murashobora turasonza hamwe mbere hagiye batujana no mugasho hara muri besere tukagwa gufirayo n'inzara gusa arabagira neza bamwe bakatuzana ivyo kurya
tukakubita icyo kiko kimwe kimwe tukanywa amazi bukeye tukaraba koko turamuka. Yepo bakunzi ba KMTV aho mudukurikirana muri mu gisagara ca Bujumbura mu ntara za ruguru abari muri Amerika, Asia n'abari muri Europe murabona ko mu gihugu cyacu Burundi abani mu bamwe bagize abene gihugu kuko mu butandukane bw'abene gihugu bose n'ibintu bafise ubushobozi bwo kubaho ku munsi ariko abani bamwe mu bana bo mwibarabara hamwe bagukura mwibarabara ubikunda Cena bikunda hamwe unagutwaye ku ishuri oja ku ishuri Cena ja ku ishuri si imyaka inga 14 14 cyo sikirundi ariko 14 yes reka tugushimire cyane eh merci